kubera iki kuvuga urashira okay Bidondo wakuriye muri Tanzania Bidondo lagize mariage itesa uko wayivuze mugabo twa hari kuntu dukuta kubona like abastyle benshi usanga bagiye mu gahinga bakabyara abana b'ifyufyu cyangwa bakabyara abana bo kugahinga Bidondo tumenya nta mwana w'ifyufyu afise okay mimi taonelekeli je taonelekeli ikilimi ndi able kuvuga very ni Kiswahili Bidondo tumenye ko ikilimi able kuvuga very atakasuye ni kilimi cha ikilimi atagasoro karimo hakuna kasoro kabisa unajua hii lugha kabisa mimi niko tayari niko poa byose na byose ikilimi atagasoro karimo nana kimwe oya nana kimwe byose bifise agasoro kuko twe turabantu ni twakuriye hamwe okay tukashikala timenye biography check kibazo na kukigaruka ko mukwakela mugabo I just want to know so many things about Kiswahili kilimo mo problem Kiswahili tatizo Kifaransa tatizo byose ndarivuga byose ariko byose birimo mafuti kubera no umuntu atavuze mafuti cyenda ashobora gutelefona umuntu ari muri Amerika avukiye muri Amerika byembe ariko icyongereza aravuga kirimo mafuti nta muntu arazi ikintu 100% oya okay very good 70% igiswahili je ku giswahili 70% ku kirundi ushobora kuvuga 40% Kifaransa 60%. Okay, very good. Je suis français, je parlais français bien. On dit je suis François. François bajya kujya gatatu abantu turi hafi baziko Bidondo ni mu responsable mu papa w'abana n'umugore naragize mariage pipipi baramubwiza mariage pipipi apana byasira andika Bidondo mariage kuri YouTube cyangwa Bidondo ndoa kuri YouTube urabona imodoka zari zike ziriko ziragira pipipi ni 15 kuharura izo nzijewe umuziki wono munsi kera Diamond Harmonize bari underground imbere baraje kudusaba na makolabo man bara ba petit hajya kumise FIFA Diamond urko petit ibuka hajya kumise FIFA kubera mu muziki ushaka gukura amahera rondera umugore afise note kaba mu Mario cyange genda mu Burayi ni byintu bibiri atari ivyo nikiona we nalingalinga nimekutana na wengi ila kwako nimetulia yakasemwa mengi yako masikio yakasikia Kazwa TV, we want the words, the solution of all dreams. Hello my people, hello my friends, hello my brothers. Muzeneza mwakomeye kuri micro ni Kelly Townel aka Chris Brown. Yawe no kuko mbize karibu sana kwenye channel hii Kazwa TV. Make sure na subscribe channel hii Kazwa TV. Share link ya video hii ndio ili video kali sana kwa watu wote. Mpataje kwa wanu wose kuma group WhatsApp, kuma social media ni wose vrema. Mlabizi tunawaletea watu ambao mnaopenda sana. Muzituje kulondelade Bidondo. Hewe umutipe vrema kuva mukwakela lirimba neza vrema murabizi anawakilisha nchi yetu ariko abantu benshi mumeze kumuboneka so indirimbo ariko tukumatubeleke ivyo alimwo ahakolera asaneza tumusanze kukaza ahakolera vrema trafise abasari bacu bo basizina kamera yes my friend Bidondo what's up bro Peter Jet anapoa kabisa umeze byo ndashaka kufitaka micro nipo nonzanira micro sindabamenya sindazi ibyo murimo Bidondo first of all ndagiye nuko na Bidondo ndagiye nuko kubona kukubona poa petit fresh kende ngiye abuchukua mic basi mic yani nona tufanye show kwanza kidogo watu wanakupenda sana sinajua ndio sinajua watu wanakupenda sana chukua mic kwanza chukua mic sasa nakwaje ni mic yani ni yako tuaguze TV Kazwa TV you know ikaba soba kama shimama ngoja Bakunzi wa Kazwa TV mwawizi Sambu on the panel tukumatiba vanga mwanzo kwanza mge subscribe tulikoma na Bidondo umustari washi dukunda kuva mukwakera Bidondo ni sawa ni bon
Bidondo habari yako? Na mzuka kabisa. Meze neza gamuti. Meze poa. Just na kuvumba tulifutane program aliko nisanze nyine tutale muri muda aliko all the time uri good style waomba neza. Bidondo ko ikanyoso gumomba neza mimi si udanazi moto. Wala ni bintu ndandaza. Egeza mic kidogo vuze? Ni bintu ndandaza. Foke mere neza kuko ni ibintu biri mu maraso. Bidondo Fashion. Man najua sana wambaye fresh kandi. Asante sana. Bidondo ni Bidondo tuzi atanze kulimba kuva mukwa kera sana. Bidondo amugabo n'ubu izina giwe likiriho niza strategy akoresha Bidondo kugira ngo agume izina giwe ligume livugwa sometimes kubera harabeshi bazinye kamera. Halo ba Black G tutachumva, halo so many stars ngabo tutachumva mugabo wewe izina rya Bidondo keshiragaruka mu bantu ni strategy akoresha ka Bidondo. Urabona umuntu ufite umutima mwiza ni bikunda ko abantu bakwibagiye kuko iminsi yose ndagomba gukorera abantu byiza cyane ndakunda abantu ndakunda gusangira n'abantu ndarespect abantu of course nicyo gituma sinshobora kuzima kandi ikintu ndazi kuririmba experience y'umuziki wenda experience of course wewe waita gute muko yeneba none ushaka ndosora okay kugira tushushe abantu kwanza gate tuwuse ni Bidondo seki natamani kuona twende mijenile cha mimi kupenda kukumbia vinanishinda na kibazo vema kuvuga kantu vema kara maze kuririmba twagereje na shwa kwa nilinje nayo twagiye wewe ha mijenile cha mimi kupenda imba ndiko ndakumva kuko mbuya binanishinda nenda ukunda yes man ndabona tende sasa tende wewe umaze kuyikubita oya mugabo je nagutanguye mugabo urashobora kubandaniza ukamubwira ngo twumve your voice bya Veni Bidondo yeah of course kama wasuna mwingine nifanye mazema mbili wamaze kuyo raga yes ni Bidondo basi tucishije ko kandi basi yegenda yizi nakibazo peut-être abantu beshi barayimenye tubwira kandi basi twumve kumva voice yawe Bidondo bra voice wanje kimbo kenshi mbo ari indirimbo shasha iraje itwa ananipendaga ni indirimbo kenshi ndakunda kubabwira abantu naisoye ndayikunza no kenshi kuri nashize cover y'umugore wanje me sujya kuntu bamwe bashavure ariko nabikunze kuko ça fait longtemps tumaze gusorana indirimbo ya Malaika amazina Malaika nakupenda Malaika ngiye mu mix ni wawe cyane mu mix ni wanje maze imyaka 10 twasorane na Madame Bidondine na video iri kuri YouTube of course mugabo ndiko ndapanga gusorana indi video y'indirimbo yanje shasha nzobagirira abantu surprise amaze gusora audio iri kuri YouTube wagwan yeah of course yeah thank you so much ni Bidondo man Bidondo first of all office juya usangije tushaka kumenya Bidondo halabeshi bakuzi kuva kera kamera sibyo halabeshi mwatangaye kuririmba bazimye batakivugwa nowadays sibyo batafise meme n'ikintu babukira ko mugabo turafise Bidondo fashion kugira uyimvile Bidondo fashion byaje gute wabonye cyane ati izina ryanje kugira ntirigende uko reka ngele kantu kugira ngo Bidondo fashion ize wavyimvile gute urabona je mu buzima bwanje n'umuntu ndakunda akazi je natanguye kudandaza ibintu bifise umutayi wa 50 francs urazi 50 francs cyo basigura kingorongoro ndimbako rakizi ndimbako ni kujya kuno ushaka ubufu bw'imyumbati ugashiramo agapiripiri ugafyonda ngo uko rafyonda ibitumbura hanyuma ugashira mu mamesa ukadandaza mvuye kuri ndimbako candakora irobo abantu badodesha robo agafisa gakinga umwana ara
ndamwereka umwana ngene baba banyonga gakinga akama different aha bari umustar nyene ego ndiko ndakora umuziki nakazi mvuye kuyirobo nca ndagenda ku Bidondo nani restaurant mvuye ku Bidondo restaurant nca ndagenda Bidondo mikeke mvuye kuri Bidondo mikeke nca ndagenda Bidondo makayabu mvuye kuri Bidondo makayabu nca ndagenda aho ndiko ndaduga umutayo uriko uragenda ndaduga mvuye ku Bidondo makayabu nca ndagenda ku Bidondo biopower amasabuni mvuye kudandaza amasabuni ubu ndi kuri Bidondo fashion urabona ko naduze kuko imbuzu zibiri ngaha tuvuga ushukuri zikoyo nyene igugwa c'est 40 cyangwa 35 ifashe triko zitatu ngaha zose zitwara ujya mutayi wanje wa kera wose bisaba ko ndiko ndaduga nico gituma baba Diamond je naciye muri Tanzania no muri Congo baba Diamond baba Harmonize yamahera yose nibayikuye mu muziki oyaye kubera mu muziki ushaka gukura amahera rondera umugore afise inoti kaba mu Mario cyange genda mu Buraya ni byintu bibiri atari ivyo kora kazi yesi njyama genda kora kazi imbere rondera umugore afise amafaranga cyane te mu malaya kandi bariko bararongo ni nanje sinshaka genda umuntu ngaramani none urongogwa kubita umugore wawe kofi cyangwa kamuhano acagute hanze twe bagabo turagara ni dushuje ndagara sinshobora kuba mu Mario ngo ndarondere ngo ndataye abana banje mu barabara ngo gende kurongogwa n'umugore afise inoti uwo umugore yabikuye reka nanje ndabirondere ndakora akazi ngagenda mu isoko mu ruvumera ngasarura imbuzu ngazizana ngaha ndakunda akazi kuko ndabone ko baba Diamond ba Harmonize barakora akazi nibatubeshe ngo amahera yakuye mu muziki bafise amakomerse bafise amabotike bafise amasosiyasiyo y'ibiki Harmonize wenyewe afise amabotike yadandaza imbuzu nganga amabotike 10 bafise ibintu binjiza amahera menshi baba Diamond badandaza ni tomato uraziko Diamond adandaza ikaranga ivyema urabizi Diamond karanga Diamond adandaza amaparfum Diamond adandaza ibitenge hanyuma wewe ushaka kuyicara ngo nzobandi Diamond urazi arakora kazi naryama apart muziki wambie arakora mama wiwe aradandaza abasista we bose barakora muri association yo kudandaza Diamond baradandaza ivyema ibitenge amasabuni ibiki naje muri Tanzania ngo baraduhenda ngo barakora mu muziki gusa wapi bafisi yandi ma business ibinjiza amahera ibinjiza amahera ni Bidondo yarariyonje kuva kera Bidondo ariko izina waho ufise kera uko wavugwa cyane siko kivugwa ubu kameme halakanu kavuye ku Bidondo yose ko byafiriye mu muziki ikintu cyafiriye mu mahera je ndakunda kuvuga isho barakubituse kuko urazi ngo umuntu ngapetinga double J cyangwa Bolege ora clip akashiramo 500 cyangwa 2 millions sivyo dubifate hanyuma nanje ngagenda gusora clip ya 100,000 cyangwa ya 500 cyangwa ya 300 cyandatinya fuma ndagume mu ma audio ngora akazi kanje musi nzoronga inoti cyandasora clip nziza ikomeye gishikanye gene ujya mu petit asa grand frère salute kuko urazi clip zanje zibiri naringaringa hamwe na niyache mapenzi safi sana ya clip nashize mu 3 millions urazi ngene zirabe kwanza clip ya madepense nako je naringaringa turayigaruka ko turayigaruka clip queen video raba indirimbo yanje twa niyache mapenzi raba chunga mrembo na yasoye nugya muntu aba muri Amerika M2 Hakize yavuye muri Amerika akazana nganoti igihumbi nangaye si 3 millions 5 kugira ngo dusore clip sasa bisaba ko imbere yo gusohora clip ku munsi si byiza nsufuma nsore clip zibiri ku mwaka cange inye me abantu baravye clip bacavura wana respect grand safi sana ni Bidondo tubona pa mu muziki aja muri comedy tubona pa muri comedy aja muri ibi eske Bidondo tumenye ko ari for here je no shobora kumenya hanu nti kweli kabisa na mwamenya byose umva ulondelela hose passepartout hanu hose ara mahera ndayakurikira nyuma nimbare atari kuzimu ko nyene singenda ko andi hano
Bidondo afite kera turabona yuko kameme tietenga usodonera wari enga usodonera umungu yubashwe ahantu hose aciye bakavuga ati ni Bidondo kameme alenganye eske Bidondo haraba dushaka kumenya Bidondo like muri umuziki urabanza urahagarika gato tubona nturi uraririmba muri kindi gihe umwiyemezi tubona uratangura uraririmba indirimbo nyinshi Bidondo mugabo YouTube yawe tubona ifasa subscribers bakisana pala polo y'imyaka umaze kuririmba Bidondo wawaka indi YouTube cyane haba ikibazo cha YouTube channel haba ikibazo narifise YouTube zibiri ugasanga abantu ba mbo byari bidesordre kuvuga ushukuri indirimbo zanje zari mu YouTube y'abandi dufitanye ama contrat nibiki byari desordre mugabo ndashaka kubipanga bigende kuri order ugasanga ubu ndiko ndatangura ndibaza ko iri kuri 5000 combien 4000 combien ndibaza 4600 ya natangura ndasko Imana irakunda bizogenda neza ndiko ndaduga pole pole. Okay. Haraka nibavuze ngo kugira ngo tele imbere ngo ifo kurondera umugore ngo afite amafaranga canke ngo ukamumala. Umumariyo. Okay, twabonye Bidondo lelo alikala hindagula abagole halo Bidondine 1 Bidondine 2 Bidondine 3 Bidondo kwiki gumuhindagula abagole mwana matumenye umunsi kuli kumuna Bidondine ko ziga ni comedy tuguma dukina abantu bwaje James umugore umwe nabana ndubase ndumushinga ndaye wa friend akunda family wanje ariko bijya bintu dukina mu comedy c'est bien que abantu babifata ukuntu babishaka ariko je ndi mu kazi mais abantu turi hafi baziko Bidondo ni mu responsable mu papa w'abana n'umugore naragize mariage pipi baramubwiza mariage pipi apana byasira andika Bidondo mariage kuri YouTube change Bidondo ndoa kuri YouTube urabona imodoka zari zike ziriko ziragira pipi ni 15 kuharura izonzi jewe zari imodoka 15 izonzi ziri kuri program iwawe izindi nabafanza gusa bariko barakurikira abaje kubyumva nagize mariage kuri set mu bwiza wa musi nagize mariage ndibaza ko nta muntu yakoze mu bwiza bose baragize konje si bintu ndiko ndabesha genda kuri YouTube andika Bidondo mariage change Bidondo ndoa of course ya ucubona directement apana bintu byo kubesha je ndi mu responsable man nararongoye bien apana bijya bintu byo vya pembeni okay imbere ko tubana n'umugore twaragize pipi tukagenda kuri etat civil tukasinya biri direct ku ma channel man sibijya bintu kuzana muntu muhira oya mariage pipi akubaza okay Bidondo haraka akantu numva fishisi cyo kubaza Bidondo ariko haraka twigeze kubona Diamond Platinum avuga ngo umutwe w'Uburundi ngo muraririmba ngo guherera nganyene ngo uyenze ukashika kure ngo ni mu Rwanda ngo mwe mu Tanzania baragiriwe chance apana muziki wa kera ni muziki wono munsi kera Diamond Harmonize bari underground imbere baraje kudusaba na makolabo man bara ba petit hajya kumise FIFA Diamond urukwa petit ibuka hajya kumise FIFA waransavye collabo man je ndavuga ushukuri ariko cyahindutse kubera urabona twaciye mu bintu byinshi bya 2015 byama inambara by'amakudeta ingorane nyinshi igihugu cyaranse ingorane nyinshi ubona hajya muri Tanzania na nisoro bumva bashobora kumaranga 50 batumvire papa 50 umuntu wakamara 50 atumvize ningo iriko ravuga cange ibintu by'amapolitiki hajya ni kazi kwenda mbele sasa hizi nchi zetu nakutana ziko na ma probleme ku avancer ku vitu vya sporo inakuwa sio sana na Mungu atasaidia hivi utwarafisa mahoro ibintu biragenda neza bajya bamaze 50 ans sivyo bari bako mu amani sasa sisi hiyo 50 ya amani hatuna sasa lazima bale ba avancer mbele si benye tulikuwa tuko ma probleme kusema tubafikirie binakuwa bigumu nicho gituma
turiko turakora indi ngorane ni aba DJ bo ngaha barakunda ibintu by'abanyamahanga je nasohoye indirimbo nashite kuri YouTube raba ma views makeya oya asane basa I'm just 4000 views 4000 raba na marki 4000 ni makeya turabenga makinga 4000 views makinga demo turabenga babandi ba DJ bo mu Rwanda ba DJ umusani asohoye indirimbo gusa abantu bose iyo ndirimbo bakayifata menga n'umwami yavu ya views bavuga gute ya umwami ya views ya nuko nyene Bidondo asore ni kelele Fizo asore ni kelele Double J asore ni kelele Satbin kelele Lolilo kelele me ubu bimeshuka ba DJ baleo banapenda budemu bapige nyimbo za nje budemu bunazipenda mu internet mubafate habajui binye bimo ndani aba DJ kenshi nani waza ku problem yari wanyu namwe ga Bidondo kuba style mwebwe yo nibaza ku problem yari wanyu mu producer indirimbo zimeze nabi bakanga ndakubaza ikintu ngabo batumugani kumene si umwana batumugani ku kurati nawe nkakomesha amaboko runagwaye kubihera na mwana office oya Rachari musiribatera sindavyaza ariko question ushobora kwitahura ndibaza ko umuntu afise umwana wiwe ni kijuju sivyo ariko ari umwana wa umvara ariko ari umwana wa jirani umubanyi afise ubwenge sivyo kenshi ukamuha ujya mwana wa jirani kubera afise ubwenge ukamuha avantage iyo nyungu uriko ramuha ari umunsi iyo nyungu araza kuyiha papa wiwe wewe uzosigara nujya amaraso amarira uzosigara nujya mwana wawe ikijuju iyo nyungu yawe tora kijya kijuju kiwawe kikore cyongera ingufu gishigikire ari umunsi kijya kijuju kiwawe kizoza kugufasha wamaze kushaja sivyo nico gituma ndiko ndababwira baba DJ bonga aba journaliste aba boss mufisi noti abashinga ndaya abakuru bafise aba patro abantu badutwara bari turi bijuju tutazi gusora indirimbo nziza dutazi gusora indirimbo zifise umudundo unga kujya kwa Nigeria cange ko muri Kongo mudushigikire kujya nyene turabana biwanye kuko ari umunsi bajya muri ko murashigikira bazofasha kiga gihugu ciwabo. Of course. Ariko twegwe nitwe tuzomaze gushaja nitwe tuzoza kubafasha mwebwe. Wabitahuye neza ngene ndavuga cyumugane gikino ndati ikikwavukira kitokwa umwana mapema sana kiko kilakula na midundo mufisi sintu aba DJ ngo midundo yanyu nayo nimeze neza ngo araba ndirimbo ya Diamond rakaze Wizkid change Davido baba Nigeria ngo oya bajya sibi wanyu mwache ma problem. Okay, Bidondo tubona atubwiye ko yagize marriage alatera imbere marriage just mariage bas. What I'm saying, you put marriage into English bro. In English yeah. Yagize mariage rekavuga basi mu Gifaransa. Kubera iki kuvuga urashira Okay, Bidondo yagize wakuriye muri Tanzania Bidondo lagize mariage itesa uko wayivuze mugabo twa hari kuntu dukuta kubona like abastyle benshi usanga bagiye mu gahinga bakabyara abana b'ifyufyu cyangwa bakabyara abana bo ku gahinga Bidondo tumenya nta mwana w'ifyufyu byafise Tambie bro tunataka kujua mengi kuhusu kwa sababu mimi ni mtu ambaye mimi ni fan wako kabisa. Cha kwanza ujue tunataka kujua kila kitu kwa sababu watu wananiambia bamaze kukubwira n'umushinga ndaye yego second umushinga ndaye abana batano ku mugore umwe Jave jusqu'à 5 enfants na mwana ifyufyu mfise wow jene bwanje nibigeze kumbagana shokse mu kuguru kwa gatatu irahari ku mashure kuvanda cyari muto yes kenshi mbo singunda abakobwa turagira turatambana tukagirana ibintu bike ariko kenshi ndumuntu nje ndakaze ndakunda gupinga nico gituma abakobwa benshi sindi romantique
Sindi romantique jewe na rukundo mfise rubya kugubembereza mukogwa n'ibikibiki nico gituma abakogwa kenshi baza Bidondo arakaze na rukundo afise kuko sindazi kubesha nico gituma kuvandi mu mashure abakogwa banyanga cyane ngo ndakaze kubera ndakaze umuntu ndi mubishi ndi romantique Bidondo wewe ni by'abakobwa ntagire umuntu akubaza bana nagira umuntu wambaza muri romantique sindi romantique kubera kenshi umuntu ndakurikirana akazi cyane ndakunda akazi kandi je ndakunda amahera yiwanje ibintu by'abakobwa we nibakubaza umuntu wakunda akazi akunda amahera dukundane n'umuntu ndabona ko aje kunyiba abo bamwe barangunda naronse n'umudemu wo mu Buraya akaza no muhira kwa mama akaza vrema kera bwana je ndakunda kunuririmba ndashaka ndibe manager wawe nibiki ndi akaza na muhira mudemu abahanze muri America arangunde kwande yari true story yaguze ariko nitwamvikanye kuno dushwana arigiye ndamukubitse so kubisa umuntu afise amahera manda akameba kubya nyene nico gituma nararondera uburyo cyanarongora wiwanje nshobora gukubita tukabana uko je ibintu by'ubu Mario okay mimi taonelekeli je taonelekeli ikilimi ndi able kuvuga very ni Kiswahili Bidondo tumenye ko ikilimi able kuvuga very atakasuye ni kilimi cha ikilimi atagasoro karimo akunda kasoro kabisa unajua hii lugha kabisa mimi niko tayari niko poa byose na byose ikirimi atagasoro karimo nana kimwe nana kimwe byose bifise agasoro kuko twe turabantu ni twakuriye hamwe okay tukashikaleti mwenye biography ico kibazo nariko kigaruka ko mu kwakela mugabo I just want to know so many things about Kiswahili kirimo mo probleme Kiswahili tatizo kiranza tatizo byose ndarivuga byose ariko byose birimo mafuti kubera no umuntu atavuze mafuti je ndashobora gutelefona umuntu ari muri Amerika avukiye muri Amerika bien ariko icongereza aravuga kirimo mafuti na muntu arazi ikintu 100% okay very good 70% igiswahili je ku giswahili 70% ku kirundi nshobora kuvuga 40% Gifaransa 60%. Okay, very good. Je suis français. Je suis français, je parlais français bien. On dit je suis François. François va ya kuja gatatu rek. Non, ce n'est pas François Louis là. Si on dit François le président François Jean-Louis qui comme ça va beaucoup. Okay, maintenant pour le moment kwa sasa tunataka tuzungumze tuambie maisha yako jinsi yalivyo kwa Kifaransa. Nous avons besoin de connaître ton biographie. Parce que tu as dit que le français je connais comme ça, le swahili je connais comme ça, l'anglais je connais comme ça. Il faut que tu nous dises ton biographie, comment là où tu es né, là où tu es grandi, là où tu es comme ça en français. Là où j'ai grandi. Oui, là où je suis grandi. Là où je suis grandi, oui. Ok, pas de problème, mais je peux pas parler dans ce moment. Présente-toi. Introduce yourself. Ikintu nashobora kuvuga en France twaganye byinshi ariko tuzobiganira undi munsi parce que aujourd'hui mais pour le moment une autre chose quand même je sais pas quoi dire mais un autre jour s'il vous plaît. OK, pas de problème. Mais pour le moment on peut connaître que Bidondo est un Burundais. Oui, je suis burundais, je suis né au Burundi. Mon père burundais, ma mère burundais. Alors, je fais travail au Burundi et tout ça. Tu n'as pas même jamais traversé en vivant longtemps oui, au Congo, j'ai grandi, j'ai étudié là-bas au Congo à l'école qui s'appelle Nyalukemba. Et je suis parti à Bukavu, Kinshasa, là, à Tanzanie. Je suis parti tout ça. J'ai étudié, ça fait longtemps. Je fais la vie pour... Tu sais, dans la vie, les gens tournent beaucoup pour chercher la vie. Les gens marchent beaucoup. Pour que je gagne la vie, je ne sais pas quoi dire. Il faut...
C'est pas assez longue histoire. Si je commence à raconter mon histoire, on peut pas terminer ça. C'est une grande histoire quand même. C'est une grande histoire. Bidondo, Bidondine, Bidondo, Bidondo a déjà terminé les écoles. Il a arrêté au milieu. À l'école? Oui. Ça c'est mon... Aujourd'hui, je peux pas parler tout. Ok, merci beaucoup. Ok, let's go. Revenir en Kirundi, en langue nationale. Bidondo, en continuant pour mukubandanya, nikiwa nawe nalingalinga. Nimekutana na wengi ila kwako nimetulia. Yakasemwa mengi yako masikio yakasikia. Tumebarana mimi na wewe kama pete kidole. Furaha yangu ni wewe, ukujali kelele. Wewe pekee ndo tiba yangu, ukutaka wanicheke. Umeridhia moyo wangu, wala shubiri stwale keki. Uzuri si pesa, ni upendo wa dhati. Hakuna tesa na kuipata bahati. Mboni zangu za sinzia, amani tele na raha. Unanituma sana sulia, wayasogeza masaa. Umenipa utawala, oh baby. Najiona mfalme kwa penzi lako. Merci beaucoup. Man, you make it. Yeah, very good. My yo, anapendeza. Yo, anapendeza. Asikutishe. Usimuoni anapendeza, hana cha kukupa dada. Leo na kesho mimba kwako, hata kutupa kikoropo. Haya kwako na familia, baba na mama watalia. Tulia upate cha kusoma, ili uendelee mbele. Hata pendeza kila siku, ili apate cha kupata. Simuoni ule anapendeza. Merci beaucoup. Simuoni. Ndakunda kubabwira abantu umunsi wa Noheli. Ndibaza ko abantu bo muhinga mwitegure, abantu bo Bujumbura kenshi muri Penza ashobora kuba kuri Nyabugete Beach, hamwe na Muhinga Centre, hamwe na Ngozi, hamwe na Gitega. Ya imisi mikuru izo ntara mwitegure vraiment Generate Bidondo. Navuze Muhinga, Ngozi, Gitega hamwe na Nyabugete Beach. Aho hantu turiko turayaga tumaze kuhuza kubera inoti, ariko mwitegura ashobora kuza ngaba turisa Afisale Bidondo konsele yisa tumaze gukubita kumva kwa ryohewe sana. Mapema sana mkali wa show. Konsele umaze gukubita kumva ati aha vraiment ndaryohewe ni konsele yawe. Sasa ndaryoherwa kuko ndazi gutamba, ndazi kuririmba, abafanzi banje. Sinshobora kuva kuri scene abafanzi banje batararyoherwa. Kandi sindirimbo vraiment vibing. Mapema sana. Bidondo mu gusodera tubwire icyo dutegura imbere na featuring, twitege featuring yaga Bidondo. Dushaka kuma tubona like ukuntu kulaza, you know, man, turagufana vraiment. Come on bro, come on. Bo tumaze kuganira na petit frère wo hanze. Ki nimba tali binga ninde, nimba tali banga ninde. C'est mon secret. Bo turiko turasaba featuring hamwe na Harmonize Jeshi Kuba Dida man sura ngokana uriko ndasaba featuring na hamwe Jeshi yajuciye amahera menshi kuko ari umuntu arakunda ijwi ryanje, arakunda Harmonize, yavuze ashobora gushira inoti kwiye kugira featuring ya Bidondo na Harmonize. Iyo ni preparation sinshobora kumara umwaka wose ivyo bintu sindabishire bitabaye, ariko abafazi banje musenge gusa, mungirire munshorere imbuzu ziwanje, musupportinga, mungire YouTube yanje kugira ngo iduge. Turonsi noti tukagenda kumusaba abanyamahanga kugira ngo muziki usohoke. Ya mapema sana. Okay, merci beaucoup Bidondo, tugushimire ko namwe kuduha kanya ko kuyaga nawe Bidondo. Ya mapema sana. Ariko Bidondo dubwire abashaka kutagushorereza impuzu, tubwire location uri hehe, ukorera hehe, kuko gufasha abaririmbyi bacu tubashorere kamwe ko nawe uri kurerekana something that you are. Amaze kuvuga nimero z'akazi za Bidondo Fashion 61 100 592 urashira plus
257 ugashira 61 hanyuma 100 592 hanyuma dukorera kuri 6 mu bwiza kuri 6 6e avenue numéro 29 kuchubona Bidondo fashion ama training ndibaza ko ni 60000 ama shati ni 35 araza 30 ama tricot ni 30 ama koti ni 200000 250 biratoma Air Force ni 120000 ama Air Max ni 180 ama papa byose urabona ko ni papa original ni 50000 mboni mbari na ibi ni shaka original navuze 50000 ya kujya kuntu kugira ngo munshorere munezi imbere kugira ngo nsaba ama featuring ba Davido n'abandi Bidondo fashion niyo izofasha Bidondo music nakubali sana kugeza barafise management yanje ni Bidondo fashion kuko Bidondo fashion injize mahera ica murira Bidondo music indirimbo yamaze kunyambika akajambo kanyuma babwire bagire subscribe kuri Kazuwa TV mubagiye kugira subscribe kuri Kazuwa TV Kazuwa TV mugire subscribe kuri Kazuwa TV amwe na kwa Bidondo ega ajya mu manyamahanga bashobora kunyanga ko bafise abasubscribe bake of course okay mugire namwe kwa Bidondo kakanu karushe mugashira ama like kugira ngo nze mu mahanga abantu baca bamwemera ko ubona umustar afsaba reka tumuhe collab. Thank you so much. Bakunzi ba Kazuwa TV ya Taunere Chris Brown yawe na mugwe Chris Brown, you know? Wo muri America? Yeah, of course. Yeah, tugenda. Nuko na wao. Thank you so much mwakoze kutukurikirana samvone pano murabizi iwacu ni vibe after vibe nikuvuga mutugile n'abandi mukeneye tuzoguma tubabazanira kubera turiho kubera mwebwe namwe ibi byose tubikora kubera c'est vous les boss de chez nous. Merci beaucoup, soyez la bienvenue. Bonjour. Kazuwa TV, we want the words, the solution of all dreams.